Amahoro mwese muriko murankurikirana ndabibutsa neza yuko twamaze gutangura umwaka mushasha wa 2025 rero kenshi abantu baragira ivyo bifurije abandi kandi ni ibintu vyiza kwifuriza umuntu yuko umwaka umubera mwiza, kwifuriza umuntu yuko awuronkamwo amagara meza, atera imbere, ivyo ni vyiza, ariko hagacabaho ikindi gice c'ibikorwa, kuko iyo umuntu atagize ikintu kanaka akoze naho ivyo bintu bamwifurije biba bisa neza, ivyo bintu ntibiheza ngo bishike mu buzima bwiwe. Nangomba rero nsangire namwe ibintu nabonye bikora mu buzima bw'umuntu iyo cane cane atanguye umwaka, ivyo bintu iyo bishize mu ngiro arabona koko bikora, arabona bicika ibintu bizima mu buzima bwiwe. Rero jewe nk'umuntu ariko arabashikiriza zino mpanuro, nagomba ubwa mbere ndabifurize uyu mwaka yuko ubabera umwaka wo kwizera Imana n'ijambo ryayo. Kubera yuko niwizera Imana ukizera n'ijambo ryayo, muri iryo jambo nyene niho hatekeyemo ibintu vyose umuntu yifuza mu buzima bwiwe. Natanga ivuga nti ukubera umwaka wo kwizera Imana n'ijambo ryayo, kuko abantu bavuga ko bizeye Imana ni benshi cyane. Mugabo tugeze mu mwanya wo kumvira iryo jambo no kurishira mu ngiro, usanga ari abantu bake cyane babishobora. Nico gituma rero ndakwifurije yuko uno mwaka wo kubera umwaka wo kwizera Imana hamwe no kwizera ijambo ryayo. Rero ikintu ca mbere nyamukuru cyo gufasha kugira ngo uno mwaka uwubemo neza, uri umuntu ufise intsinzi, uri umuntu wagukiwe, uri umuntu utekaniwe kandi aroraniwe muri vyose, nuko bwa mbere ubanza kwihereza intumbero nyamukuru. Ukavuga ati kimwe mu bintu bizomfasha nzokwama ndabirako cyangwa se nzokwama nisunga mu bintu vyose nzokwama nkora niki. Ndashaka kuba nk'akarero, nk'ubu urashaka kuvuga ati mu bintu vyose nzokora nzokwama ndaba yuko bihwanye n'ikijambo ry'Imana rivuga. Nk'akarero urashaka kwinjira mu rudandazwa, urashaka kwinjira mu migenderanire n'abandi bantu batandukanye, urashaka kwiyumvira ibintu byinshi cyane, hari ingingo zikomeye abantu tugenda turafata ku munsi, uce wibuka rya jambo wihaye nk'intumbero nyamukuru n'iryo cyari kurongora. Nk'akarero uvuze ati hariho ibikorwa kanaka bishasha nshaka kurangura, ubanza kwanza kurabota mbega ibi bintu ijambo ry'Imana ribivuga kwiki, kuko ni ijambo ry'Imana niryo washize imbere rizogufasha, rizokubera nk'icirore mu bintu vyose uzobikorakora. Ico rero ni ikintu ca mbere no gusangiza, kandi nizera neza yuko gishize mu ngiro ca gufasha. Ica kabiri nibaza yuko cyo gufasha mu buzima bwawe kuba umuntu ashobora kuroranirwa, nuko utegeza kuba umuntu ashira imbere ubusabane bwawe n'Imana. Kuko murabizi Imana birasaba yuko tuyirondera, nivyo Imana yarakoze igikorwa cayo cyo kuducungura, mugabo na hacu ho kuba muri uwo murage, na hacu ho kuba muri iyo nyungu y'ivyo bintu vyose Imana yakoze. Ivyo navyo kugira ngo bishike ko uteza kuri umuntu usabana n'Imana. Mvuze gusabana n'Imana nuvuga ngo uteza kuba wa muntu wiha umwanya wo gusenga, aho uvuga ati agatelefone kanje nari mfise reka ndagashire iruhande, canke se ibintu vyose nariko ndakora reka ndabishire iruhande, kugira ngo nshobore kwegera Imana, nshobore kumva ico kirambwira, kugira ngo Imana kandi na jewe nshobore gusuka umutima wanje imbere yayo, kugira ngo ndayibwire ibiri ibwina mu mutima wanje. Mugabo igihambaye nubwo busabana, kuko abantu benshi cyane baravuga yuko basenga Imana, mugabo Imana ngomba ndakwibutse yuko ni migenderanire iri ku mpande zibiri. Wowe wayibwiye mbega wihaye akanya ko kuyumviriza. Iyo rero dufashe umwanya rero gusenga Imana, hariho kandi n'ibintu bitandukanye umuntu ashobora kugenda akora, ari nk'akaro nko kwisonzesha. Ntibisigura yuko gukora ko wisonzesheje ari Imana ikikumva, mugabo wisonzesha kugira ngo umubiri wawe ucishe bugufi, kugira ngo ntugire inguvu. Muri ico gihe rero iyo ushize imbere ubusabane bwawe n'Imana, Imana izoguhishurira ibintu bitandukanye, Imana izoguhereza ivyumviro bishasha, mugabo kandi Imana izokurinda n'imitego itandukanye. Ico ni ikintu kigira kabiri nashaka kugusangiza,
kizogufasha muno mwaka 2025 kuba umuntu aroraniwe mu buzima bwiwe. Ikintu kigira gatatu nuko utegerezwa kandi kuba umuntu yamana ukwizera Imana. Murabizi mu bintu byose dukora birasaba koko yuko uba umuntu ashira imbere ukwizera. Hari ahantu henshi cyane muri Bibiliya aho Yesu yavuze ati mbega ninagaruka, mbega cyangwa se umwana w'umuntu igihe azogaruka azosanga ukwizera mu isi. Mbega mu bintu byose uri kurakora, mbega urongorwa no kwizera cyangwa se urongorwa n'ivyo ubona? Kuko biroroshe cyane kuraba cyangwa se kumviriza hirya no hino ivyo uri kurabona cyangwa se ivyo uri kurumva, ivyo kenshi birakubuza kubona ivyo Imana iguteguriye. Nico gituma ico kintu kigira gatatu nube umuntu yamana ukwizera. Ukwizera nako no kumenya neza udakekeranya. No kuvuga ngo ibi bintu byose nifuza kurangura, ibi bintu byose biri mu ijambo ry'Imana, ndizera ntakekeranya yuko umunsi umwe nzobigenderamo, umunsi umwe nzobibonesha amaso. Ikigira kane nuko utegerezwa kuba kandi umuntu mu buzima bwawe bwo kubaho ku munsi ku munsi, utegerezwa kubaho witeze kugaruka kwa Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Hari igihe tuvyibagira yuko umunsi umwe azoza, kandi aho rero bigoreye nuko yavuze yuko umunsi n'isaha byo kugaruka kwiwe nta numwe abizi, ngo azoza nk'igisuma. Kubw'ivyo rero biradusaba yuko ku munsi mu gihe uriko urategura umunsi wawe, mu bintu byose uriko urakora, nuko amuvuga ati mbega niyejeje, mbega nta bintu noba ndiko ndagenderamo bidahesha Imana icubahiro vyava bituma mpusha uyu munsi udasanzwe mwiza wo kugaruka kwa Yesu Kristo. Ivyo rero kenshi ari igihe tuvyibagirwa. Ikigira gatanu co gufasha kugira ngo ushobore kubaho ubuzima novuga nti burimo iyo ntsinzi no kwagukirwa, nagomba ndakwibutse ngo uri kwisi, ino si irimo abantu. Biragusaba yuko ugiranira imigenderanire myiza n'abantu. Ko nagomba ndakwibutse ngo ibintu byinshi cyane ushaka gushikako cyangwa se ibintu byinshi ukene mu buzima bwawe, n'Imana mu kukwishura, Imana ikoresha abantu, Imana iguhuza n'abantu. Nico gituma nashaka ngo uhe agaciro kanini imigenderanire ufitanye n'abantu. Abantu genda ubarabe, abantu genda ubaramutse, abantu baterere, abantu bashigikire. Fata ubutunzi bwawe, fata ubumenyi bwawe, ubusangize abandi, kuko abo bantu n'umugisha Imana yaguhaye. Ni naco gituma si abantu bose bari ku isi muzinanye. Mugabo rero abantu bamwe usanga iyo muriko muraganira cyangwa se muhuye ukumva imitima yanyu iranywanye, abo bantu nubaha agaciro, cyane cyane imigenderanire yawe n'abo bantu wiha agaciro. Ndiko ndavuga imigenderanire n'abo bantu mwahuye, ariko kandi n'imigenderanire n'abantu bagize umuryango wawe. Imana yarakugiriye neza, urafise umuryango ukomokamo. Sinzi ukuntu umeze uwo muryango. Urashaka kuba ari umuryango urimo abantu beza, cyangwa se urashaka kuba umuryango urimo abantu kumbure ntimwumvikana. Mugabo uko biri kose, Imana iduhamagara guha agaciro abantu bagize umuryango yacu. Mu kubaha agaciro ni gute? Ni mu kubaha abo bantu. Mu gihe harimo abavyeyi cyangwa se harimo abantu bakuruta, bubahe. Kandi ntiwubaha gusa bajya bakuru, mugabo n'abakiri bato urabubaha, cyane cyane mu kubabera akarorero keza. Mugabo kandi biragusaba no kurondera abandi bagenzi bashasha. Ntugume gusa wiyugaraniye hahandi, mugabo sohoka hanze, ugende mu bindi bibanza, uhure n'abantu kugira ngo ushobore kumenyana nabo, kuko kenshi hamari intumbero ituma umenyana n'umuntu kanaka. Kumbure urashaka kuba utabibona ubu, mugabo ugatusanga inyuma y'igihe kanaka uwo muntu cutahura igituma mwashoboye guhura. Rero uno mwaka nimba wifuza vy'ukuri gutera imbere no gushika kure, nuhe agaciro abantu, imigendanire ufitaniye n'abantu, imigendanire ufitaniye n'abagize umuryango wawe. Ico cari ikintu kigira gatanu. Ikintu kigira gatandatu nashaka kugusangiza, nube kandi umuntu yiteze kwiga ikintu gishasha. Uno munsi isi yacu kiratera imbere. Uno munsi hari ibintu vyinshi cyane ushaka kuzorangura mu buzima. Mugana nagomba ndagusaba ikintu kimwe, nube umuntu wiga ibintu bishasha. Aya ma réseaux sociaux, ibintu bitandukanye tubona ku ma internet n'ibiki, fata akanya uvuga ati hari ikintu ushaka kwiga.
gishasha ucige. Si ukwiga gusa ikintu gishasha mugabo kandi nurondere n'ikindi kintu aho wifuza gushika mu buzima bwawe, aho uvuga ati ndifuza kumera nka kanaka, ni wige. Nivyagusaba yuko ugira amakuru, ivyigwa bimwe bimwe uriha n'uburyo kugira ngo ushobore kumenya ivyo bintu nubikore, kuko ino si rimwe na rimwe ikintu abantu baba barindiriye ku muntu babiteze umuntu afise ubuhinga kanaka mu kintu kanaka. Rero ndakwifuriza yuko ucika umuhinga mu bintu kanaka ku buryo abantu bazosigara bakurondera. Mugabo ubwo buhinga kugira ngo buronke biragusaba kubwiga, si ibintu vyizana. Rero nuvyige. Tukiraho nyene muri ibintu vyo kwiga ikintu gishasha harimo kandi no kumenya ibintu bigezweho. Utegerezwa kumviriza amakuru ariko aravugwa hirya no hino kugira ngo ushobore kumenya ukuntu wipositiona, ushobore kumenya ukuntu witwara, kuko hari abantu benshi cyane bagwa mu mitego kubera yuko atazi ibintu bigezweho, atazi ibintu biko biravugwa hirya no hino, ngo atusanga rero agiye kuvuga ibintu kubera yuko atamenye yuko ivyo bintu ariko aravuga ntibihwanye na gato n'ibintu bisanzwe biri ku isoko, n'ibintu bisanzwe biriko biravugwa hirya no hino. Igituma rero mpimiriza abantu kumenya ibiriko biravugwa hirya no hino ni kugira ngo kandi nk'abakristo ushe kumenya n'ivyo usengera. None uzosenga gute udafise sujet de prière, udafise ikintu kanaka ushira imbere y'Imana kugira ngo usenge? Ikindi kintu gikurikira nashaka kugusangiza cindwi nuko kandi utegeza kuri umuntu wiyumvira ukuntu usha kuronka ibintu bikubeshaho. Kenshi ndakunda kubwira abantu ijambo riri mu Banyefeso 2:10 yuko hari ibikorwa vyiza Imana yaturemeye kugira ngo tugenderemo. Hari ibintu bidudubiza muri wewe, iyo uri kurabikora bitagusaba ingufu nyinshi, kandi iyo uri kurabikora biguha amahoro, bikaguha n'umunezero. Ivyo bintu nagomba ndakubwire ngo ni taranto Imana guhaye. Nagomba ngo ivyo bintu ubishiramo ingufu, ubiteze imbere, kuko ivyo bintu birashaka kukwinjiriza uburyo bushaka kugutuma ugira gute, bushaka kugutuma ubaho, ukaronka ibintu vyose na za ndoto zawe ukazishikako, kuko ari ibintu udashaka gushikako udafise uburyo bw'amafaranga. Rero amafaranga Imana irashaka yuko uyaronka bice mu nzira nziza, bice mu guteza imbere ingabire zawe. Tuko turavuga ivy'amafaranga harimo kuyaronka, mugabo kandi harimo no kuyaziganya no gusubira kandi kuyashira mu bintu bikungukira. Iki naco ntucibagire. Ikindi kintu gikurikira nashaka kugusangiza nuko kandi Imana yaraduhaye umubiri. Uyu mubiri twambaye urafise ivyifuzo. Kenshi ivyifuzo vy'umubiri usanga ari ivyifuzo bitandukanye n'ivyo Mpwemu Yera agomba. Rero Bibiliya iratubwira ijambo rivuga ngo nitugwanye ivyifuzo by'umubiri. Kumbura umubiri wawe ugukwegera mu bintu kanaka bidahesha Imana icubahiro. Nagomba ngo mu habitude, mu bintu uke kwimenyereza, umubiri urimwo mu bintu ukwiye kugira gute kugwanya. Ivyo bintu byose bishaka gutuma umubiri wawe uja mu vyaha canke se ugukoresha ibintu bidahesha Imana icubahiro, wiyemeze muri uno mwaka mushasha twamaze kwinjiramo kuvuga ati iki kintu cahora kingora, mugabo nagomba ndagihebe. Ndanse ko iki kintu nguma ndakigwamo, kandi usaba Imana, ndabizi ko Imana izogufasha. Kimwe mu bintu nkunda guhanura abantu, gerageza wiyumvire kubera iki wama ugwa muri izo ntege nke. Hama hariyo point de contact, hama hariyo ahantu ushika hagaca gutuma ugwa muri ivyo bintu. Nagomba rero aho hantu usenga Imana ihakwereke kugira ngo aho hantu uhirinde. Nimba ari ububeshi, nimba ari ubusuma, nimba ari ubusambanyi n'ibindi, ugerageze urabe ati kubera iki nshika ahantu nama mbesha, nama nsambana, nama mboregwa, nama mbesha. Ivyo bintu umaze kumenya ikibituma, usenga Imana izo gushoboza aho hantu kuhajabuka no kunesha. Ikindi kintu kigira 9, nagomba ngo ube umuntu ufise umuhanuzi. Wewe ubwawe hari ibintu tokwishoboza. Urakeneye wa muntu wubaha, wa muntu ushaka kugenda akubwiye ati iki kintu iki niki sico, wa muntu ushobora kumvira. Uwo muntu twese turabakeneye. Umuntu ameze uko turamukeneye. Umuntu ashobora kuba ari narabibonye, cyangwa se umuntu arashaka kuba afise ibintu byinshi
amaze kubona, amaze gushika ko mu buzima bwiwe, uwo muntu usenga Imana, nimba utamufise usenga Imana imukwereke uko abo bantu barahari kandi abo bantu turabakeneye. Hari ingingo zikomakomeye tuba dushaka gufata mu buzima bwacu. Izo ngingo kugira ngo ushobore kuzifata biragusaba koko yuko uba ufise umuntu w'umuhanuzi. Uwo muntu w'umuhanuzi ni umugisha kuri wewe. Rero uno mwaka nturangire utarashobora kwidentifia umuntu ufata nk'umuhanuzi, umuntu ushobora kujako ukabuza ati uyu muntu ico ari mumbwire ndazi ko kibazoba ari ikintu kimfasha. Ni umuntu w'umwizigirwa, ni umuntu atagira ishari, ni umuntu kandi atuje, ni umuntu kandi winarabibonye, ni umuntu kandi avugisha ukuri. Si wa muntu agerageza kugukuyakuya, si wa muntu agerageza kukunezereza azi yuko uri mu nzira mbi. Mbwa ni wa muntu ashaka kubwira ati jya nzira urimo ntishika. Bajya abantu muri kumwe sibo, hajya abantu ushaka kuinvestisa siho. Abo bantu usenge kugira ngo Imana iguhe umuhanuzi umwe cyangwa iguhe abantu abahanuzi batandukanye, abahanuzi bafise novuga nti experience mu bintu bitandukanye. Ikintu cyanyuma nashaka gusangira nawe, ikintu c'icumi, nuko kandi urakeneye akaruhuko. Muri ivyo bintu vyose navuze urakeneye yuko uronka akanya ko kugira gute, ko kuruhuka. Aho umubiri uruhuka, aho mu bigumbagumba vyawe uruhuka, kugira ngo ushe gufata akanya ko kugira gute, ko kurimbura, ko kwievaluwa, ko kuraba mbega ivyo ndimo, mbega ndiko ndabishikako cyangwa se ndiko ndabishikako, kweki ntariko ndabishikako, nibiki nohindura. Rero nivyo bintu nanumvise no basangiza ibintu nizera neza yuko ubishize mu ngiro bishaka kugufasha mu buzima bwawe gutera imbere. Rero nagomba ndangirize ngaha, ndabifuriza kandi yuko uno mwaka wo kubera umwaka wo kwizera Imana n'ijambo ryayo. Imana ibandanye bagira neza. Murakoze.